straight kwa neno la Mungu. Reka tunyarukire mu ijambo ry'Imana, Na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. kandi ndizereye yuko turi buhezagirwe. Neno la Mungu linatakaza. Ijambo ry'Imana rireza. Neno la Mungu linainua. Ijambo ry'Imana rirazamura. Neno la Mungu linaumba. Ijambo ry'Imana rirarema. Neno la Mungu uvunja pingu. Ijambo ry'Imana riramenagura imigozi yaribosha. Neno la Mungu, Biblia inasema, imeinuliwa zaidi ya jina lake. Ijambo ry'Imana, Biblia iravuga ngo ryaradugijwe cyane kurusha izina ryayo. Kitabu cha Mwanzo, tuje mu gitabo cy'Itanguriro 26. Naomba tuangalie Biblia zetu. Reka tuje muri Biblia zacu. Kitabu hicho cha Mwanzo 26. Gitabo cy'Itanguriro 26. Itanguriro okay. Mwanzo 26 mstari wa kwanza. Guhera ku murongo wa mbere. Tutasoma mistari mingi tu. Turi busome imirongo myinshi cyane mpaka 25. Tuza kugarukiriza kuri 25. Nataka kuuliza ndugu yangu, irambaza umukundwa ari ngaha asome kwanza mstari wa kwanza hadi wa 6. Reka dusome umurongo wa mbere gushika kwa 6. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Isaka wungira inzara mu Bufilisitiya. Hateri yindi nzara ya kabiri muri ico gihugu, itari imwe ya mbere yo mu gihe ca Aburahamu. Isaka ajigerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwo aramwiyereka ati, numanuke nguje muri Egiputa, uzoba mu gihugu nzokubarira. Burahungira inzara muri iki gihugu, nanje nzobana nawe, ndaguha umugisha, kuko wowe n'uruvyaro rwawe nzoba ibihugu vyose, kandi sinzorenga ku ndahiro narahiye Aburahamu so. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, kandi uruvyaro rwawe nzoruha ibihugu vyose, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohezagirirwa. Kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ivyo namwihanikirije, amabwirizwa yanje, ivyo nashinze n'ivyagezwe vyanje. Nuko Isaka bigerari. Amen. Mstari wa 14. 14 dusimbe gato. Kandi yari afise ibitungwa vy'imikuku n'amasho n'abantu bahinda, atera Abafilisitiya ishari. Amen. Endelea tu. Bituma basivya amariba yose abantu ba Aburahamu bari barimvye. Mu gihe case nyene Aburahamu bayuzuza ivu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati, genda utuvemwo, kuko usigaye turuta cane. Nuko Isaka ava yashinga amahema yiwe mu kabande k'Igerari abayo. Isaka sibuza ya mariba amwe bari barimvye mu gihe case Aburahamu, kuko Abafilisitiya bari bayasibije. Aburahamu amaze gufa ahita amazina nyene se yari yarayise. 19. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri ako kabande, babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. 20. Abungere b'Igerari batatira ayo mazi n'abungere ba Isaka bati, aya mazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki. Eseki risobanurwa ngo amatati, kuko baritatiye. Bongera kwimbira irindi riba, naryo bararitatira, acagita Sitina. Sitina risobanurwa ngo ugwanko. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba, iryo naryo ntibaritatira, acagita Rehoboti. Rehoboti risobanurwa ngo ahiyaguye. Aravuga ati, noneho Uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogwirira mu gihugu. Avayo araduga aja i Berisheba. Uhoraho amwiyereka iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya Aburahamu, ntutinye, kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha, ngwize uruvyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Yubakayo igicaniro,
yambaza izina ry'Uhoraho, ashinga y'amahema yiwe, naho nyene abantu ba Isaka bahimba iriba. Amen. 25, okay? Father, we thank you for your word. Data turagushimiye, Bless us. Mana hezagira. Tunashuka na wewe uinuke zaidi. Turaciye bugufi kugira ngo nawe uduzwe. Hatutanguza utukufu wako. Mana ntidushobora kwegera icubahiro cawe. Baba, tunanyenyekea kwako. Data turaciye bugufi imbere yawe. Ukanene nasi. Kazi uvugane natwe. Ukafikie kila mmoja wetu. Mana buri muntu wese umugendere. Kwa jina la Yesu Kristo. Mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amina. Jana tulizungumza juu ya kuelewa lugha ya madhabahu. Ejo twize icigwa kivuga ngo gutahura ururimi rw'igicaniro. Na katika utangulizi wangu rero mujewe mu gutangura kwanje nikasema ya kwamba madhabahu ni mahali pa makutano katikati ya uungu na mwanadamu. Navuze ko igicaniro ari ihuriro canke ahantu h'ihwaniro, ahantu Imana ihura n'abantu bayo. Chanzo cha neno madhabahu, intandaro y'iryo jambo igicaniro, ambayo kwa Kiingereza ni altar, mu kinofenofe bavuga ngo ikarutari, ni neno la Kilatini. iryo karutari ni jambo ry'ikilatini altarium, Karitarium, maana yake mahali pa juu. bisigura ngo ahirengeye canke mu kirengero. Na ndio sababu njana nico gituma ejo tukasema katika Agano la Kale twavuze ngo mu isezerano rya kera watumishi wa Mungu abakozi b'Imana wakienda kukutana na Mungu, igihe bagiye guhura n'Imana, walikuwa wanasema tunapanda mahali pa juu, bavuga bati tugiye mu kirengero, kwa sababu chanzo cha neno madhabahu kubera intandaro canye ni neno hilo la Kilatini. Iryo jambo igicaniro ni Kilatini. Altarium, iryo jambo Kilatini ni Karitarium, ni kibanza cyo mu kirengero. Wale walikuwa wanapanda Yerusalemu, kubera baratugiye Yerusalemu, walikuwa wanasema kwamba tunapanda Yerusalemu, bavuga tugiye Yerusalemu, mahali pa juu, ahantu mu kirengero. Na jana nikasema rero cyo narigishije kila madhabahu ina lugha yake. Igicaniro, buri gicaniro cyose gifite ururimi Madhabahu ya rwayo. shetani unena, Ibicaniro by'abadayimoni biravuga, madhabahu ya Mungu kandi unena. ibicaniro by'Imana navyo biravuga. Wale ambao wanaabudu abantu bose basenga katika madhabahu mu hayo bicaniro bene ivyo wanapata kulingana na ufunuo baronka biwanye n'uburyo walio babitahura nao n'uburyo kuhusu bahishuriwe hayo madhabahu. kugira ngo batahura ibicanye n'ivyo bicaniro. Sasa siku ya leo rero uyu munsi nataka kuzungumza shaka kubigisha juu ya madhabahu na mpangilio wa kiungu. kumenya ibicanye n'igicaniro n'umugambi Imana ibigamije. The outer and divine order. Gutahura ibicaniro n'Imana igamije. Madhabahu igicaniro na mpangilio nuko bitunganijwe wa kiungu. nuko Imana ibitunganya. Tunatumikia Mungu wa mipangilio. Dukorera Imana mu buryo butunganije. We serve a God of order. Dukorera Imana mu rutonde. Ndio sababu Paulo nico gituma Paulo katika waraka wake kwa Wakorintho mu gitabo cy'umucete yandikiye abikorino kifungu cha 14 mstari wa 40 anawaambia Wakorintho yabwiye abikorino kila kitu kifanyike, aravuga ati kintu cyose kulingana na mpangilio, uburyo kwa sababu we serve a God of order. Dukorera Imana mu buryo bw'urutonde. God is not an author of confusion. Imana tuyikorera mu kuzazanirwa. Tunatumikia Mungu wa mipangilio. Imana tuyikorera mu rutonde. Kwetu kuweza kufanikiwa rero kugira ngo turonanike katika madhabahu ya Mungu, mu gicaniro cy'Imana, lazima tuelewe n'uburyo ni ngombwa dutahure mpangilio wa Mungu katika yale madhabahu, urutonde rw'Imana muri ico kwa gicaniro, sababu anafanya kazi na patterns. kubera Imana ikora ikintu mu rutonde. Anafanya kazi na patterns. Imana ikora ibintu ibitunganya mu rutonde. Nataka kuuliza swali. Shaka mbazi ikibazo kimwe. Wale ambao walikuwa wanapanga hizi viti, mbega abantu bariko baratunganya izi ntebe mwicaye, kwa nini walizipanga kwa laini? kubera iki bazishize mu rutonde rumwe? Kwa nini si moja hapa nyingine hapa? kubera iki batabitandukanije intebe imwe y'igindi? kubera iki babishize ku murongo umwe? What do you call that? Order. Kubera byose babishize mu rutonde.
Mpangilio. Urutonde. Tunapotambua iyo dutahuye mpangilio wa Mungu, urutonde rw'Imana katika madhabahu yake, mu gicaniro cyayo, basi tunaanza kula aho tuba dutanguye gufungura rero, tuca turya ivyamwa vyo muri ico gicaniro. Mbega turi kumwe ga yemwe, w'icubahiro c'Imana. Amina, haleluya, amina. I say haleluya, ndavuze ni haleluya, I say haleluya, ndavuze ni haleluya. Biblia inazungumza juu ya kijana mmoja, Biblia iravuga ku nkuru y'umuntu umwe ambaye baba yake se wiwe alikuwa anajua mpangilio yarazi urutonde wa madhabahu na Mungu wa madhabahu, yarazi urutonde rw'igicaniro na baba yake alipokufa, kandi igihe se yapfa akaachia yule kijana Isaka urithi wa visima, yaciye asigira Isaka umurage w'ubugingo. Lakini ukisoma hicho kifungu chote, ariko uri kurasoma iyo mirongo yose, unaona yule kijana uratahura yuko iyo musore akichimba kisima, ariko arimbiriba, kinakaa kidogo, yanyuma ico igeriba rikabaho, Wafilisti wanafunika, Abafilistia bagaca baza bakarisiba, anaenda mahali pengine, agaca aja ahandi, anachimba kisima kingine, agaca yimbirindi riba, Wafilisti wanafuatilia, Abafilistia bagaca baza wanafunika, anaenda mahali pengine, anachimba kisima kingine, Wafilisti wanafuatilia, bakaza wanafunika, bagacasira karisiba. Lakini mstari wa 25, ariko 25 he discovered, anyuma 25 akatambua, achatahura yuko the order of, achatahura urutonde rw'Imana, akatambua aratahura mpangilio wa Mungu, urutonde rw'Imana. Na Biblia inasema, Biblia iravuga ngo akajenga madhabahu, acha sana igicaniro, baada ya madhabahu bari igicaniro akajenga hema, acha kora ihema, baada ya hema arangije gukora ihema, achimba kisima, acha yimbirindi riba, pale aho nyene hicho kisima, iryo riba akikupiganiwa tena, nicigeze kigwanywa. Duhicubahira Imana, duhicubahira. What was the secret? Siri ilikuwa nini? Ibanga mbega ryari rihe? Kutambua, gutahura mpangilio urutonde wa Mungu w'Imana kuhusiana na madhabahu, bijanye n'igicaniro. Niseme hivi, reka mvuge ngo number 1, icambere, tafadhali mnikubali mimi ni mwalimu wa neno, ndabingize munyemerere je ndumwigisha w'ijambo. Kwa wakati mwingine ukisikia ninasema number 1, ninavuga ngo icambere ni cya kabiri, hiyo ndio karama yangu, uko niyo ngabire naherewe kwigisha ibintu mu rutonde. Mnikubali rero muntunge muntunge kandi muntahu. Nambari ya kwanza, icambere rero, wiza tunatumikia Mungu wa mipangilio, dukorera Imana y'urutonde, ambaye anatamani Imana yifuza tuelewe mpangilio wake, kugira ngo dutahure urutonde rwayo katika madhabahu, mu gicaniro tunatumikia, dukorera Imana Mungu wa mipangilio, Imana y'urutonde. Familia zetu ni madhabahu, imiryango yacu yose ni bicaniro, na katika zile familia rero mu miryango yacu pia kuna divine order, hariho urutonde, hariho urutonde ruba rwarateganijwe. Kuna baba, hariho data, kuna mama, hariho mama, na kuna watoto, hariho n'abana katika madhabahu ya familia. Rero mu bicaniro vy'imiryango, ikiwa hiyo order inafuatiliwa, nimbugo rutonde rutunganijwe, familia inafanikiwa, imiryango yose igaciroranirwa, kwa sababu familia ni madhabahu, kubera umuryango ni gicaniro. Ikiwa hiyo order, nimba ari ugo rutonde, hiyo protocol, ugo rutonde rutunganijwe, madhabahu ya nyumbani, rujanye n'ibicaniro vyo mu miryango, ikifuatiliwa, niba muvyubahiriza, familia inasimama, imiryango igacitera ije imbere. Haleluya, haleluya, duhicubahira Imana. Haleluya, haleluya, amina. Angalia mtu mwambie, raba mugenzi wawe mubwire ngo mpangilio, tahura urutonde. Mwambie tena, mubwira ati urutonde. msalimie kidogo, mwambie mpangilio, urutonde. Tena mubwire kandi ati tahura urutonde. Mwambie kwa Kiswahili, mubwire ati mpangilio. Mwambie ati mpangilio. Mwambie tena, siyamo kandi mubwire ati mpangilio. tunatumikia Mungu wa mpangilio, dukorera Imana y'urutonde. Jambo la pili, icya kabiri, Mungu ambaye ndiye fundi. Imana rero niwe mufundi mkubwa wa madhabahu. Imana ni umwubatsi mukuru w'igicaniro. Alimpatia Musa, Imana yaye Mose mpangilio, yamuhaye urutonde wa madhabahu w'igicaniro ari busanasane. Fundi anaitwaje Kirundi? Umwubatsi. Umwubatsi.
Mungu ndiye umubazi, Imana ni umwubatsi, na kwa sababu anapenda mpangilio, rero kubera ikunda urutonde, wakati alitaka Musa atengeneze igihe ashaka ko Mose sana igicaniro, alimpatia mpangilio. yamuhaye urutonde. Hatutasoma kwa sababu ya wakati, Nituri busome kubera imyanya iri kiraturega, lakini utaenda kusoma uza gusomera iwanyu Kuvayo mu gitabo cyo Exodus, muri Kuvayo 24 mstari wa 25 25 ukiteremka ugacumanuka buke, unaona Mungu usomenya yuko Imana akiongea na Musa, iri kiraganira na Mose, akimpatia mpangilio, yamuhaye urutonde guko nazo bitungana, urutonde ya mazabahu rw'igicaniro. Anamwambia, iramubwira ngo utakapoenda kujenga, wagenda kubaka yale mawe ya mazabahu, aya mabuye yo mu gicaniro, usiyachonge, nuzu ya enda uchukue msituni, uzufate uje mu misozi, na usiweke uyazana uko nyene. What do you call chisel in Kirundi? Satura, gusatura, kuyasatura, kujya muhora mubona bakora amabuye bayasatura. Akamwambia, aramubwira ngo ukiinua mazabahu, niwaduza igicaniro, usiweke chisel, amabuye nufata amabuye nufata amabuye mato, ufata amabuye yachonge neza, usiyachonge, nuyachonge neza, nuyachonge. Sasa akamwambia, aramubwira ngo utakapoyaleta, niwayazana ya mabuye katika yale mazabahu, muri ico gicaniro, utainua mazabahu, uzufata igicaniro kiduze futi 3, uduze kurugezo kurugega 3 kutoka kwa ardhi, kuva hasi. Maana ya kwanza, bisobanurwa ngo kwa nini anamwambia asichoke? kubera ko Imana yamubwiye ati amabuye nayasature. Mungu ataki mikono ya mwanadamu. Imana ishaka abana b'abantu bakora ku mabuye, katika mazabahu yake, mu gicaniro cyayo. Kuna vitu ambavyo hatustahili hari kugusa, ibintu tutarekuriwe gukorako. Mungu ataki ujuzi wa Imana mwanadamu, ishaka ubuhinga bw'abana b'abantu. Mungu anataka kila kitu, Imana ishaka ikintu kiwe cyose ni kwa ajili ya heshima yake, kubw'icubahiro cyayo. Did you hear me? Mbega muri ngaha, akamwambia Musa, aramubwira Mose, ukienda kujenga, niwaja kubaka mawe ya mazabahu, amabuye y'igicaniro, nuyakoreko ngo uyasatagure, Musa uyareke uko nyene uko, usiweke mkono wako, nufata ukuboko kwa uyakoze kwenye yale mazabahu, muri ayo mabuye aza gusanasana igicaniro. Cha pili, icya kabiri, utainua futi 3, uza kuyaduza gushika ku metero 3 kutoka chini kuva hasi, ili wale ambao wanapanda kugira ngo ukonyerekana duka katika yale mazabahu, abazaduka muri ico gicaniro wayapande kwa umakinifu, base bayagendera ku rutonde, hawatapanda kwa kukimbia, nibaze baduge biruka, kwa sababu yako juu. kubera mabuye yazori hejuru. Wale ambao watakimbia umuntu azori kariruka kupanda kwenye mazabahu, yirukira mu gicaniro, uchi wao utaonekana, ubusa bwabo na buzogaragara. Mungu ataki kuona uchi kandi katika bahisha mazabahu. kubona ubusa bwabo, amenya yabo. Icubahiro c'Imana, duha Imana icubahiro, duha Imana icubahiro, shengero ry'Imana. Akamwambia Musa, abwira Mose, ukinyainua niwaduza igicaniro, mazabahu, igicaniro inua futi 3, duza amasantimetero ili wale 3 wanainuka kugira ngo uzori karaduga kwenda juu ya aduga mazabahu mu gicaniro, wajitunze, baze bagende wapande kwa heshima, bagende baja mu kwa sababu rutonde, wakipanda kwa kuko haraka nibaduga biruka uchi wao amenya utaonekana, yabo na azogaragara. Mungu ataki kuona uchi Imana nishaka kwibona katika umenya mazabahu. y'umuntu mu gicaniro. Duze icubahiro c'Imana, duha Imana icubahiro. akampatia oda Abwira Imana mu rutonde Mose ya jinsi atakavyo yatengeneza ukuna zosanasana zokora yale igicaniro, mazabahu, ico gicaniro, kwa sababu yeye ni Mungu. kubera Imana ari Imana, Wamepangilia. Imana ari Imana y'urutonde. Unapoelewa rero iyo utahuye, maombi yangu isengesho ryanje jioni ya leo uyu mugoroba, kwa kila mmoja wetu, kubwo umuntu umwe muri tunapoanza twebwe, kuelewa iyo dutanguye gutahura mipangilio ya mazabahu, imigambi y'igicaniro, mvua ya mbinguni imvura yo mw'ijuru ianze kunyesha itangure kugwa katika maisha mu yetu. buzima bwacu. Tunapoelewa Ile gihe dutahuye oda urutonde ya Mungu rw'Imana kwenye mu mazabahu, bijyanye n'igicaniro, mvua ya mbinguni imvura yo mw'ijuru itonyeshe. izoca itugwira.
Geukia mtu mwambie hindukira mugenza umubwire ngo mpangilio urutonde wa kiungu. tawura urutonde rw'Imana. Number 3, icya gatatu, when we put everything in order. ibintu byose mubikoreye mu rutonde. When we put everything, ikintu cyose mugikoreye mu rutonde, tunapoweka kila ikintu cyose dufashe cyose katika mpangilio, tugishize mu rutonde, God Imana puts order. Imana ikitanga ikintu cyitwa urutonde cyangwa itegeko in our lives. mu buzima bwacu. When we put everything ikintu cyose iyo gifashe in order, tunapoweka kila ibintu kitu byose mu rutonde, baba ndio tunapoweka kila kitu, ibintu byose iyo tubishize katika ibintu byose iyo tubishize mu rutonde wa kiungu, mu rutonde naye rw'Imana, Mungu wa mbinguni ni Imana yo mwijuru anashuka ikimanuka na kuweka order, igacishira urutonde mpangilio mu rutonde katika maisha mu yetu. buzima bwacu. Cyubahiro cy'Imana, duhimana icyubahiro, duhimana icyubahiro. Kwa sababu gani? Kubera iki? Kwa sababu yeye kubera yo ni Mungu ni Imana wa mipangilio. y'urutonde. Alipotengeneza dunia, igihe Imana yaremye isi n'ijuru, aliambia maji, yavugiye amazi, maji kaa katika bahari, amazi baca mu kiyaga, na akaambia samaki, ikigira ifi, samaki kaa katika mwafi bahari. mweca mu kiyaga hariya mu mazi. Alipotengeneza misitu, igihe Imana yatanguye kurema imisozi, akaambia ndovu ibwira imisozi igira ati mwanzovu na mwe mbogo mwanzovu n'imbogo wakae katika genda misitu, hariya mube mu misozi hariya. ndege wa angani akirema inyenyeri zo mu kirere, ivuga ati mwanyenyeri mwanye nimwe tugariya mu kirere. kubera iki? yeye ni Mungu. Imana ni Imana y'urutonde. Icyubahiro tugira Imana. Sema haleluya. Amina. Imana ishimwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Itanguriro Mwanzo 22 mstari wa 9. Haravuga ngo bashika ahantu Imana yamubariye, Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya ko zankwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Amen. Biblia yangu inasema, Biblia yanjye irabivuga neza, sijui kama yako inasema, sinzi ko gwawe ivuga nk'uko iyiwanje ivuga. Walipofika pale mahali, bashitse Imana yababariye, Abrahamu akamwambia mwanawe, Aburahamu abwira umwana wiwe, Abrahamu akajenga mazabahu, Aburahamu yubaka igicaniro, na akapanga kuni, aca kinyuranya ko zankwi kwa mpango mu rutonde. Is it written so in your Bible? Niko vyanditse no ngaha. Inasema aje? Biblia ikirundi ivuga ngo akinyuranya ko zankwi, Alipanga kwa, alitia kwa mpangilio. asante, pigia Yesu. Amashimeshi ku mwami Yesu. Akajenga mazabahu, aca sana yubaka igicaniro, na kuni za kutoa sadaka, aca shiraho n'inkwi zo gushitongera, akaweka kwa mpango, abishira mu rutonde na za nkwi zitongora. akajenga mazabahu, aca yubaka igicaniro na kuni za kutolea sadaka, n'inkwi zo kuzotangira kukimasa. hakutupa tu, ntiyavuye kuzitaka uko, hakutupa tu, ntiyavuye kuzigereka kuko nyene, hakutupa tu, ntiyavuye kuzigereka kuko nyene, aliweka, yabishize vyose ku rutonde. My English Bible muri Biblia y'Icyongereza says iravuga ngo he put the wood ibintu byose yabishize in order. yabishize byose bitunganije mu After rutonde, building the altar, byose yabishize mu rutonde he rw'igicaniro, put the wood mu in gicaniro ibintu order. byose yabishize mu rutonde. Hey! Hey! Mwambie mtu order. gira muntu uti urutonde. Mwambie tena. Mubwire kandi urutonde. Is it written in their Bibles? Imeandikwa katika niko byanditse muri Bibiliya ko byose byakorewe mu rutonde. Pastor, Mungere, is it written order? ibintu hasome neza wumve. Imeandikwa hivyo, lakini imeandikwa akazipanga, akafanya nini? Arazishira mu rutonde.
kwa mpangilio, mu rutonde, akajenga madhabahu, aca yubaka igicaniro, na akaweka mpangilio, aca bishira mu rutonde. na katika yale madhabahu Leo muri ico gicaniro Mungu wamepangilio, Imana y'urutonde akashuka ikiramanuka, na akapokea moyo wa Abrahamu. aca yakira umushaha Aburahamu. Kitu kimoja Ikintu kimwe ambacho kilivutia Mungu cakoze ku Mana katika madhabahu ya Jire, katika madhabahu ya Jehova Jire, mu gicaniro ca Yehova Yire, ni mpangilio, n'urutonde, ni mpangilio wa Abrahamu, n'urutonde Aburahamu yakoresheje. Kitu kimoja, Ikintu kimwe kilichovutia cakoze ku mushaha w'Imana, Mungu cakoze ku Mana katika yale madhabahu, ni kubijanye na kirya gicaniro, ni mpangilio, n'urutonde. Duhicubahira Imana, duhicubahira Imana. Waulize niwaambie ama niwaambie Dimash, Iki ababwira ikintu uyu munsi cyane nso kibabwire kwa Mungu. Ubu nyene cyaye kwa Mungu. tuseme Dimash Tuzabe tukivuga kwa Mungu ama tuseme sahi, cyangwa tuivuga ubu nyene. nipungie mkono. Nduzi icubahiro c'Imana rero. Paulo akiandika kwa Wakorintho, Paulo ikayandikira ab'Ikorinto, kulikuwa na kanisa ambalo lilikosa oda, ari ishengero ryari ryarabuze urutonde, ikakosa oda ryari ryarabuze urutonde wakati wa communion, igihe cy'uko bahura basangira, mu gihe cyo gusangira cyangwa kugabura imisima, wakati wa kula meza ya igihe Bwana, cyo kwegera uruhimbi, wakakosa mpangilio barabuze urutonde, na Mungu akazarau Imana ikirabisuzugura, madhabahu ya Wakorintho, ikisuzugura igicaniro mpaka cy'Abikorinto, Paulo akawaandikia, gushika na Paulo yabandikiye, kwa sababu wakati wa communion irabwira ati igihe cy'uko twariko murasangira, mmoja anakuja na mkate, umwe yazana umutsima, mwingine anakuja na ndaga, uwundi akazana indagara, mwingine anakuja na mchele, uwundi akazazanye umuceri, mwingine anakuja na soda kubwa, uwundi akazazanye ifana nini, mwingine anakuja na soda ndogo, uwundi akazana agafana gato, mwingine anakuja na chakula cha kudharauliwa, uwundi akazana indya zisuzuguritse, mwingine anakuja na chakula cha pesa mingi. uwundi akazana indya zizimvye. Na wakati wa kula meza ya Bwana Igihe cyo kwegera uruhimbi rero ukawa hakuna mpangilio, nta rutonde rwari ruhari, kwa sababu watoto kubera igihe cya wa Petero, familia maskini, abakene, umuryango ukenye, watoto wa familia maskini abana b'abakene wanaona familia ya jirani bakabona imiryango y'ababanyi wakitumia chakula bariko bararya indya, cha pesa mingi, indya zizimvye cyane, na hawa wanatumia kandi nabo kubera bakoresha ibizinu, ibizimbutse, ibintu bibayabaye. Mu Kirundi ni bibayabaye. Do you have pizza in Bujumbura? Pizza zirahari. Pizza zipo. In Nairobi it is very expensive. Nairobi ngo pizza ni. Pizza hapa ni dola ngapi? Zipo lakini hazina bei sana. Pizza, my friend, Siko haina tofauti, huko hazina bei sana. Inategemea. Nairobi ngo zirazimvye cyane. Nairobi ile pizza ya pesa kidogo. Hari ya Nairobi pizza y'amafaranga make Ni dola 10. na madolari 12. Hapa ni 2000 ya Marundi, 3000 unapata pizza. Aya tuache. Biva. Kile chakula cha pesa nyingi. Izo ndya zizimvye cyane rero ukoreka tubivuga Ni uko. gani chakula? Mbega ikintu kizimvye Bujumbura ni giki? Inkoko. Kuku. Tuvuge iki kintu kizimvye? Okay. Samaki huko ziko bei. Sasa mnaelewa kile nasema. Murata wichosha se kuvuga. Katika Wakorintho, Mu Bikorino, familia ya matajiri imiryango itunze wanakuja na hot dog. bazazana ibintu bizimvye. Huku kuna hot dog. Mbega ino birabaho ibintu ariko aravuga. Hamburger. Hamburger zipo Lakini ni ya pesa pia. kandi birazimvye cyane.
wanaleta ya chakula cha bei, bakaza bazanye ibintu bifisa na wale wa maskini babandi banyarucari wanakuja na chakula banyarucari bakazana utwo kurya pesa kidogo, utwo kurya to amafaranga alafu make, wakati wa meza ya Bwana kandi bari mu ruhimbi wote wanakula pamoja, bose bakarya hamwe, kunakuwa na kudharau hagacabaho n'agasuzuguro madhabahu na meza ya Bwana. kuja mu kicaniro. Sasa Paulo anawaandikia, Paulo arandika anawaambia arababwira ngo katika kanisa la Wakorintho, mu gisengero ry'Abikorino muwe na mpangilio, mugire urutonde. akawaambia Arababwira ngo unapokuja pamoja igihe muzomuteranye kusherehekea chakula hiki, kaza gusangira ni chakula kitakatifu, eko ninjye sechechu sio pahali pa watu sanu wose kuja kuonyeshana muza kwiyerekana utajiri wao muze kugaragaza ama mambo yao makubwa, cyane ibintu byanyu bihanise, kwa sababu kubera kule ni kudharau, uko ni gusuzugura madhabahu. igicaniro. Karibu sana mtu wangu. Kaze mwungere. Amen. Amina. Sasa rero Paulo anawaambia, Paulo arababwira ngo katika madhabahu mu gicaniro ya Wakorintho cy'Abikorino kuwe na mpangilio, muze mugire urutonde ili Mungu kugira ngo Imana akubali yemere sadaka zako. ishikano ryanyu. Duhe cubahiro Imana. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Vuga cyane uti haleluya. Sema haleluya. Sema cyane uti haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Adui umwasi hawezi akasimama nashobora guhagarara katika madhabahu mu gicaniro yanayofuatilia gikurikira mpangilio gifise urutonde wa kiungu rw'Imana. ana nafasi, umwasi hawezi akasimama, nashobora guhagarara muri ico kibanza. hawezi akasimama umwasi nashobora mahali guhagarara ambapo ahantu pana mpangilio. hari urutonde. Madhabahu, igicaniro na mpangilio n'urutonde wa kiungu rw'ubumana. Jambo la tatu, Cha gatanu, wakati Isaka igihe Isaka alipofuatilia yariko arabikurikirana, mpangilio wa kiungu, yariko akurikira urutonde rw'ubumana, kisima chake iriba ryiwe akingefunikwa tena. iriba ryiwe ntiryari gusubira gusiba. Tunapofuatilia rero igihe tukurikiye mpangilio wa Mungu umugambi w'Imana katika madhabahu yake, mu gicaniro cyayo, hakuna adui nta mwasi n'umwe naye ana uwezo ashobora wa kufunika kuza gusiba visima vyetu, amariba yacu. Hey! Ambia mtu, bwira umuntu unapofuatilia mugihe ati utanguye mpangilio gutunganya wa urutonde Mungu katika madhabahu, Imana mu gicaniro, hakuna mchawi, nta mwasi n'umwe, nta hakuna murozi, muganga nta murozi, nta ambaye anaweza mupfumu kufunika ashobora kuzoza gusiba kisima chako, iriba ryawe. mahali panaitwa Eseki. Aho bita muri Eseki, Akaenda akachimba kisima. agenda yimbiriba. Baada ya kuchimba kisima, ariko arimbiriba, Mufilisti akafunika. Umufilistiya agaca asubira kare. Mahali panaitwa Sitina, ahantu bita Sitina, akachimba kisima. arasubira kandi arimbira indi riba. Mufilisti Umufilistiya kafunika, araza kandi ararisiba, akateremuka pengine, arasubira agenda ahandi, akachimba yimbira indi riba, kikafunikwa. barasubira baragisiba. Lakini mstari wa 25 akatambua aratahura mpangilio wa kiungu, urutonde rw'ubumana, akasema aravuga ngo kuna kitu nimekuwa nikifanya, hari ikintu nategerezwa gukora. nimekuwa nikichimba kisima igihe nariko ndimbiriba bila kwanza kujenga madhabahu. nariko ndakora igicaniro, Sasa sitachimba rero kisima, sinshobora gusimbura, nitajenga madhabahu ntegerezwa kwanza. kubanza gusanasana Nikimaliza igicaniro, kujenga narangiza madhabahu, gukora nirudi igicaniro, nichimbe kisima, hanyuma nca nja alafu kuyimbiriba, nijenge hema, hanyuma nca nubaka ihema ry'ibonaniro. divine order. Mu rutonde vyose Isaka, kwa nini kisima chako kilifunikwa kubera ikiriba ryiwe ryasibwe kule Eseki? hariya muri Ni Eseki, kwa sababu haukutambua ni kubera atatahuye mpangilio wa Mungu urutonde rw'Imana katika mu madhabahu. gicaniro. Isaka, Isaka kwa nini
nini kisima chake kubera kiribagiwe kilifunikwa cyasibwe kule sitini? hari isitina Kwa sababu kubera tatahuye mpangilio wa Mungu umugambi w'Imana katika madhabahu. urutonde rw'Imana mu gicaniro. Isaka kwa nini kisima chake kubera kiribagiwe akikufanikiwa kitigeze kiroranirwa katika ngela? Mariya Kwa sababu haukutambua ni kubera tatahuye urutonde wa kiungu bw'Ubumana katika madhabahu mu gicaniro. Isaka ni nini kimefanyika? mbega n'iki cyakoretse Kule biashara hariya Berisheba. tofauti ni gani? Itandukaniro ni Ni kwa irihe? sababu Isaka nuko Isaka haukuanza na kisima, atatanguranye ulianza na madhabahu. atanguranye n'igicaniro. Baada ya madhabahu nyuma y'igicaniro ukachimba kisima, aca yimba iriba. na baada ya kisima nyuma y'iriba ukajenga hema. aca yubaka ihema. Shetani Satani hakuwa na nafasi. ntiyaronse ikibanza. Divine order. aho ibintu byose mu rutonde. Divine order. urutonde rw'ijuru. Geukia mtu, hindukira mugenzi wawe mwambie anza na madhabahu. mubwira ati tangurana n'igicaniro. Hey! Geukia mwingine, bwira mugenzi wawe wundi, mwambie kabla ya harusi, mubwira ati mbere yuko ugura ubugeni anza na madhabahu. tangura gusanasana igicaniro. Si useme mnaniangalia namna gani. Mbega ko biriko murandaba cyane uko. mubwire reka gusamara. Kwani mnaniangalia? kubera iki muguma mundaba mengo ndiko ndakina amareresi. Bwana wetu ape sifa. Mnasikia? Haleluya. Amina. Kabla ya biashara, mbere yo kutangura kuja mu bidandazo, anza na madhabahu. tangura kuja mu gusanasana Kabla ya igicaniro. masomo, mbere yo kugira amashuri, anza na madhabahu. tangura n'igicaniro. Kabla ya kusafiri, mbere yo gufata urugendo, anza na madhabahu. tangura n'igicaniro. Kwa sababu gani? kubera iki? Madhabahu igicaniro ndio inalinda kisima, niyo na izigamira ndio iriba inalinda hema. kandi izigamira ihema. Kisima ni nini? mbega iriba ni iki? Ni mapato yetu ni kuroranirwa kwacu, ya kila ni kuroranirwa kwa misi yose, ni school fees ni kwa maturonka ya watoto wetu, nabo ibijanye n'ibyigo by'abanyeshuri, za amafaranga, nyumba zetu, amahera y'inzu, za amafaranga, chakula chetu. zifungurwa dufungura. Ema ni nini? mbega ihema ni iki? Ema ni familia, ihema n'umuryango, baba na mama na watoto, umuvyeyi, umupapa, mama n'abana. kwa hivyo Isaka, rero Isaka, ikiwa unataka mbega ushaka kisima chako kw'iriba ryawe kisikauke, ni cyume, anzia madhabahu. tangurira mu gicaniro. Tangurira mu gicaniro. Kwenye madhabahu. Utanguriye ku gicaniro. Anza. Tangura kwenye madhabahu. ku gicaniro. Ninaona watu katika ibada. Ndiko ndabona abantu baje mu makoraniro. Jioni ya leo. Uyu mugoroba. Katika jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Ambao visima vyao. Ya mariba yabo. Vimekuwa vikifunikwa. Yari yarasibwe. Mwaka mzima. Umwaka warurenze. Leo. Uyu munsi. Madhabahu haya. Igicaniro cyanyu. Yafukue hizo visima. Igicaniro kigiye gusimura mariba. Iki gicaniro. Madhabahu haya. Kino gicaniro. Yafukue. Kigiye gusimura mariba yari na inapofukua kandi kiyasibuye visifunikwe nibisubire gusibwa kandi kuna watu katika abantu. Oh my God, mana yanje mwami, nasema kuna watu ndavuze ni ari abantu katika ibada muri iyo no koraniro. Umufilistia amefunga yari yarasivye visima vyao, amariba yanyu wakafunga, barasivye, wakaomba, barasenga, wakaenda mlima, barigira baragena mu misozi. Usiku wa leo, uyu munsi rijoro, napoelewa ni watahura lugha ya madhabahu, ururimi rw'igicaniro, na mpangilio wa madhabahu, n'urutonde rw'igicaniro, Bwana afungue, Imana isibure, afungue, Imana isibure. Tunanena na visima, turavugana n'amariba katika madhabahu, mu bicaniro. Tunanena na visima, turavugana n'amariba juu ya madhabahu, hejuru y'ibicaniro. Tunazungumuza na visima, turavugana n'amariba chini ya mpangilio, munsi y'urutonde wa kiungu rw'ubumana. Zifunguke, zibohoke.
nasikia kushawishika ndiko nduva jewe katika moyo wangu mu mutima wanje ya kwamba siku chache yuko mu minsi mike ambazo zimebakia zisigaye kabla mwaka uishe, ko umwaka urangira, kuna akina Isaka hariyo ba Isaka ambao wameanza kuelewa batanguye gutahura mpangilio wa madhabahu, urutonde na rw'igicaniro, kabla mwaka uishe ko umwaka urangira watakuwa na mambo bagiye kugira ya ibikomeye kushuhudia bazoshinga imana katika madhabahu muri iki haya gicaniro nyene, kwa jina la Yesu mu Kristo, izina ry'umwami Yesu Kristo, kwa jina la Yesu mu Kristo, izina rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu mu Kristo, izina rya Yesu Kristo, kwa jina la mu Yesu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Kuna watu katika ibada Hari abantu muri no koraniro ambao mbingu zao ijuru ryabo zilikuwa zimefungika, zari zarugaraniwe aha, lakini wiki hii ariko indwi tunapoanza kuelewa nitwatangura gutahura jinsi ya kuhusiana uburyo tuzofatikanya na madhabahu, n'ibicaniro, mbingu zao ijuru zabo zinafunguka, zigiye kubohoka, 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 zinafunguka. zigiye kubohoka. Naona mbingu wazi, Ndabona ijuru ryuguruye, naona mbingu zikiwa wazi, ndabona ijuru kwa ryuguruye, sababu wapendwa kubera abakundwa wameanza kuelewa batanguye ya gutahura kwamba hawapaswi kuanza yuko badashobora gutangura na kisima, n'iriba, hawapaswi kuanza ntibashobora gutangurana na kujenga hema. no kubaka Ninaona ihema. watu Ndabona wanabadilisha abantu bahindura na kuanza madhabahuni, no gutangurira mu na wakianza gicaniro, madhabahuni batangurira mu gicaniro, njia zao, inzira zabo, njia zao, inzira zabo, njia zao inzira zabo zinafunguka. zizobohoka. Malabozo. Marokodazaya, Ikiwa ni wewe sema niba ari haleluya. bavuga ati amina. Naona watu Ndiko ndabona abantu waliozuiliwa bazibiriwe ahantu na kuta, n'ibihome, kuta, ibihome, kuta, ibihome, kuta. ibihome impande Lakini zose, wiki hii ariko muri iyi ndwi tunapofanya maombi turiko turasenga ya kujishikanisha na tukifatikanya madhabahu, n'ibicaniro, naona kuta hizo ndabonye izo mpome ziriko zikianguka zirasenyagurika, zihomagurika, zirahomaguritse bila kusimama tena, atakuhagarara, bila kusimama tena, ntizisubira kandi guhagarara. Izo bila mpome, kusimama izo tena, mpome ntizigisubiye guhagarara, bila kusimama izo tena. mpome ntizizosubira guhagarara kandi. Order. Urutonde, What is the secret? mbega ibanga ni irihe? Siri ni nini? Ibanga ni irihe? Ni kuelewa Ni gutahura, divine order ugatahura kumenya katika madhabahu. urutonde rwo mu gicaniro rw'ijuru. Isaka, Umeng'ang'ana sana, Isaka waragerageje cyane, ukijaribu waragerageje cyane, hakuna kisima ariko ukabura iriba, kinaweza kusimama nta riba ryohagarara bila protection. utafise ubuzigamwe, Madhabahu. atakuzigamwa n'igicaniro. Isaka umeng'ang'ana waragerageje cyane kujenga hema, kubaka ihema, hakuna hema nta hema rishobora kubaho, inaweza kusimama rishobora gushora imizi bila protection udafise ukuzigamwa ya madhabahu, n'igicaniro, ya madhabahu, n'igicaniro, ya madhabahu, n'igicaniro, ya madhabahu. n'igicaniro. Tunasimama jioni ya leo Mukuru w'umugore reka duhagarare na kumwambia Mwenyezi Mungu, tubwire Imana madhabahu haya kino gicaniro, yatufungulie igicaniro kitubohorere Visima vyetu. amariba yacu, visima vyetu, gisibura amariba Visima yacu, vyetu. gisibura amariba Madhabahu yacu, haya kino gicaniro yatufungulie kidusiburire visima vyetu, amariba yacu, madhabahu kino haya gicaniro yafungue gisibure visima vyetu, amariba yacu, yafungue gisibure visima amariba yacu. visima vinafunguka hapa. Uyu munsi amariba agiye gusibuka ayo bari barasivye. Mtu wa Mungu, Mwana w'Imana, jiandae itegure kuombea gusenga, visa usengere visa 10, visa 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 100 100 kwa wakati mfupi. kandi mu gihe kitari kinini.
kwa sababu ninasikia kubera ndiko ndumva tunapoelewa tutahuye upangilio urutonde wa madhabahu igicaniro visima vyetu amariba yacu vinafunguka azoboka vinafunguka agiye kubohoka vinafunguka agiye gusibuka kwa uwezo ku bushobozi wa Mungu bw'Imana wa madhabahu ya kino gicaniro kwa uwezo ubushobozi wa Mungu bw'Imana wa madhabahu ya kino gicaniro. umezuiliwa vya kutosha, warazibiriwe bihagije. Bandilisha msimamo wako, hindura intumbero yawe katika madhabahu, utangure gutahura icyaha upate kuelewa kugira ngo utahure ya kwamba hapa yuko hano ni mahali ni kibanza pakuja kukutana cyo kuza guhura na Mungu wa mbingu n'Imana yose n'ijuru. Usikuje nuze kama rafiki yako, nka mugenzi wawe, jilete kama wewe mwenyewe, nuze nka wewe nyene, teremuka penye madhabahu, nuze umanuke mu kama gicaniro wewe mwenyewe, uze nka wewe nyene. Rinderebo zayaka Ana alipoelewa igihe yatahuye ya kwamba suluhisho yuko inyishu ya utasa inyishu y'ubugumba bwiwe sio kushinda kulia, atari kugumarira, aliteremuka yaramanutse kwa madhabahu ajishira mu gicaniro ya Shilo. Yishiro Alielewa aratahura lugha irurimi ya yale madhabahu, bico gicaniro, alielewa yatahuye upangilio urutonde rw'Imana katika yale madhabahu. muri ico gicaniro. Nataka nikuimbie siri, shaka ndakwibira ibanga, nataka nikuimbie siri, ndakwibira akabanga, nikuimbie siri, ndakwibira akabanga, ama nikuimbie dimanche cyanya nzabibwabwire kwa Mungu saa hii, ubunyene mbega saa hii ubunyene nikuimbie siri. ndakwibira akabanga. Ana alielewa mpangilio Ana yatahuye ibanga wa madhabahu bw'igicaniro ya kule Shilo. hari Shilo. Alikuwa muombezi kuliko pasta wake, yari umusenzi kurusha umwungere wiwe, lakini alielewa ariko yaratahuye hata akiomba namna gani, nubwo yosenga gute, ikiwa kuhani wa yale madhabahu umuherezi w'ico gicaniro atatamuka nari mu bitahure, haiwezi ikatendeka. nubwo atabitahura Akaomba asharasenga mpaka pasta gushika naho umwungere amubwira ati utakaa katika usogeza ryari kwa muborewe mpaka lini? gushika ryari? Akamwambia mtumishi aramubwira wa ati muntu w'Imana, mjakazi wako jewe umusavikazi sio bawe, mlevi, jewe sinaborewe, ameteremuka yaramanutse kwenye madhabahu, munsi y'igicaniro, umwaga arasesa moyo wake amacojwa kwenye yiwe madhabahu. munsi y'igicaniro. Mtumishi wa Mungu muntu w'Imana akamwambia aramubwira ngo nenda genda, na mwakani kandi mwaka wakati uyu kama huu utakuwa umeshika. uzobukikiye umwana w'umuhungu. Alielewa oda, yaratahuye ibanga ry'igicaniro. Twicubahira Imana. si useme haleluya, Subira muti haleluya, si useme ingine, subiramo cyane uti haleluya, subiramo ni ya gatatu uti haleluya, mbega niyo subiramo iyigira kane. inua mkono wako ukuboko kwawe kw'iburyo wa kulia, sema Bwana Yesu, uvuga ati mwami Yesu, nimeanza kuelewa nawiye gutahura umuhimu ukubaho wa madhabahu. kw'igicaniro. Kuanzia sasa rero kuva uyu munsi visima vyangu amariba yanje vifunue, bitangure Visima gusibuka, vyangu. amariba yanje visima vyangu. atangure kusibuka. Inua mkono wa kulia, kwa kw'ikuryo, sema Bwana Yesu, mwami Yesu, nimeanza kuelewa natahuye maana igaciro ya madhabahu. k'igicaniro. Usiku wa leo iri joro nikiwa kwa madhabahu, ninaba muri iki gicaniro, visima vyangu amariba yanje vifunguliwe. yari yarasibwa bohoke. Simama kwa miguu yako, haguruka n'amaguru yawe, Simama kwa miguu haguruka yako. n'amaguru yawe. sema Bwana ati Yesu, mwami Yesu, nimeanza kuelewa natahuye umuhimu ku bushobozi wa madhabahu, bw'igicaniro, nguvu bw'igomezi za madhabahu, z'igicaniro, uwezo ubushobozi wa madhabahu, bw'igicaniro, neema ubuntu ya madhabahu. bw'igicaniro. Inua mkono, sema Bwana Yesu, ati mwami Yesu, visima vyangu amariba vyote yanje yose vyote yose
vyote, yose, vyote, yose, vyote, vyote, yose, vyote, yose, vifunguke. biboke. Pray to God. Senga, Hey, hey, hey. senga, Pray to God. senga, Sema kuanzia sasa. kuvuye munsi, Kuanzia sasa. kuvuye munsi, Kuanzia sasa kuvuye munsi, naelewa ndatahuye inkomezi, neema, ubuntu, uwezo ubushobozi wa madhabahu, bw'igicaniro, ububasha neema ya bw'igicaniro, madhabahu, bw'igicaniro, ububasha, neema ubuntu ya madhabahu, bw'igicaniro, chini ya hiyo nguvu, Imana, kwa hiyo nguvu, ubwiza nkomezi, kwa hiyo neema, ubwo buntu, visima vyangu, amariba yanje, 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 yote saya bande bosokoto, sibura, bindere bozera, reko telebonde kaya, reko zekataraba, sibura, amariba yanje basibwe, sibura, baradota sibura, bindere bosokoto, reko zekatarabande, telebonde kaya bande, rebo zikatara, sibura y'amariba, sibura mw'izina rya Yesu. Talk to God. Senga Imana, Talk to God. hamagara Visima Imana, vyangu, amariba yanje, visima vyangu, iriba ryanje, visima vyangu, iriba ryanje, visima iriba vyangu, ryanje, kuanzia uyu sasa, munsi, visima vyangu, amariba yanje, visima vyangu, amariba yawe, funguka, yo sibuke, funguka, sibuka, funguka, sibuka, funguka, sibuka, sibuka, Hey! Come on, funguka. sibuka, senga, senga Imana, Talk to God. hamagara Imana, Muonyeshe, mweyereke, muonyeshe yereke, visima amariba, vilivyofungwa, yasibwe, muonyeshe yereke, ni familia, imiryango, ni biashara, ni ibidandaza, masomo, amashuri, ni maisha n'ubuzima ya utakatifu. bw'ubweranda, Mwambie Baba, gira Imana, fungua, bora, fungua. bora, Pray, 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 pray. senga, hamagara Imana, sibura amariba yasibwe, Pokea neema. akira ubwo buntu, Pokea neema. akira ubwo buntu, Visima vipya, amariba mashasha, visima vipya, amariba mashasha, visima vipya, amariba mashasha, makazekete, marekoza, makozokoto, rekozeko telebonde, yepozekaya, riketelebokaya, elebosaka, rekozeko telebonde, yezetelebo, rikatayabonde, yapozekera, rekosokoto, reketayaba, yapozakata, rikotelebonde, yeposhekera, rikotelebonde, yezotoboseka. rekozekatarabande, rikosoyabonde, sibura amariba yawe, Visima. amariba, Visima. amariba, Visima. amariba, Vifunguke, vifunguke, sibuke, Vifunguke. asibuke, Vifunguke. asibuke, rekozayaba, rekozokotolomo, inua mkono wa kulia, ukuboko kwawe hejuru, sema Bwana Yesu, ugati mwami Yesu, kuanzia sasa uyu munsi kila Mfilisti, umufilisitiya wese, kila Mfilisti umufilisitiya wese aliyesimama yagaze kufunika kusibura visima vyangu, amariba yanje, ninachoma, ndaturiye, ninachoma, ndaturiye, ninachoma ndaturiye, kila Mfilisti umufilisitiya wese aliyesimama yasije, kufunika, yagaze, kufunika, basibe, kufunika basibe, visima vyangu, amariba yanjye, natuma moto, ndarugisa umuriro, Pray, pray, umuriro, pray, umuriro, pray. umuriro, hamagara umuriro, tuma umuriro, turiwe umufilisitiya, turiwe umufilisitiya, umuriro uvuye mu ijuru, uturiwe umufilisitiya, mu izina rya Yesu, senga, turiwe umufilisitiya, yaguhagaze imbere, yaboshe ibyawe, yasige amariba yawe, turire Filisitiya, mumumenagure, mumuhambagure, umufilisitiya yahagaze imbere y'akazi, yahagaze imbere y'urudandazwa, yahagaze imbere y'umutambukanyi wawe, alabozeke, yawe, makotobozeka, rekozeko telebonde, kila Filisti, kila Filisti turire umufilisitiya, anayesimama umufilisitiya guhagaze imbere, kufunika akasiba visima vyangu, amariba yawe, fire, muriro, 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 yalabozeke, Inderebozoko tolobonde kaya, inderebozoko tolobonde, rekozoko telebonde kaya, inderebozoko tolobonde, telebonde kaya, rekozoko
Ribabozeka. rinderobozeko Rokotobozeka. rikatayabana Roposekete. rikotolobondekaya Represotobosa. rikorobozeka Represotolobo. rakazakotebana Chandanababos. rinderobozeka Chakatabasota. kayabanderebozuka Lazo. rokotolobona Lazo. brakazaka Lazo. rinderobozo Lazakata. rokatayabana Lazendelebo. rinderobozoko Lazelabokota. rokotayabanderebozika. Inua mkono wako wa ukuboko kulia. kwawe kw'iburyo Sema Bwana Yesu, ugati mwami Yesu kwa nguvu, mw'inkomezi nyinshi kwa nguvu, n'ubushobozi bw'inkomezi. Sema Bwana Siyoti Yesu. mwami Yesu kwa sauti, n'ijwi ryawe rirerire. kuanzia sasa kuva uyu munsi ninajiandaa nditegura kusherehekea kuninaza maji umuriro kwenye visima mu vyangu. mariba yanje. Hey! Sema tena Bwana ugati Yesu, mwami Yesu kuanzia kuva sasa uyu munsi ninajiandaa nditeguye kusherehekea kunezererwa amazi meza, maji masafi amazi meza kwa visima vyangu. mu buzima mariba yanje. Pray and thank God. Omba mshukuru Mungu. senga ushima Imana. Pokea, pokea akira visima amariba vya maji masafi, amazi meza, vya maji masafi, amazi meza, vya maji masafi, amazi meza, vya maji masafi. amazi meza. uri Mana igira neza mwami, amariba yacu aruguruka, reka usenge. Hari amariba shetani yazibye, hari amariba y'ubutunzi, hari amariba y'amahoro, hari amariba y'amagara meza, hari amariba y'iterambere. Reka gusabe usenge ya mariba yose abadayimoni bugaye, hari amariba abarozi bugaye, hari amariba abapfumu bugaye, hari amariba kino kigoroba niko ndabona ku buzima bwawe. Hari amariba agiye kuguruka, hari amariba agiye kuguruka, hari iriba ry'umunezero rigiye kuguruka, hari iriba ry'amahoro rigiye kuguruka, hari iriba ry'amagara meza, hari iriba rikiza indwara, hari iriba rikiza indwara. Kandi nawe narababwiye ngo uno munsi w'ikigoroba Imana igiye gutandukanya, hari icyo Imana ikoze. Hari amariba, hari amariba, ya mariba abadayimoni basibye, bagusibiye mariage. Niko ndabona uno mwaka utararangira iyo mariage iruhuruka. Hari amariba y'ubutunzi rebosa ya baba, ndikusenge sengera iriba ryawe, hari iriba ukeneye. Niko ndabona Imana yo mu ijuru, ayo mariba aruguruka, ayo mariba aruguruka, ayo mariba aruguruka. Iriba ry'ubutunzi, iriba rya bizinesi iruguruka. Kera warakora ugatera imbere, ariko ubu vyase iryo riba rya bizinesi abafitiye bararizivye. Reka usenge, reka usenge ubwira ati Yesu nyugurura iriba ryanje. mubwira uwo Yesu aragutabara, arakumva. Iriba rya bizinesi ndaryuguruye mu izina rya Yesu, ndaryuguruye. ndatangaza intsinzi. abantu bifuza umutahe, Mami Yesu ubahe, Mami Yesu ubahe. hari abifuza ibibanza ahatandukanye, ugurura iyo riba, ugurura iyo riba, ugurura iyo riba, ugurura iyo riba. uri Imana igira neza mwa, reka ntucoke gusenga. hari amariba y'amagara meza abadayimoni basivye ku buzima bwawe. niko ndabona uwo mutwe urakira, iyo ndwara irakira, icyo kibazo kirakira mu izina rya Yesu. twaje imbere yawe kuri uwo munsi ugira kabiri. Mana atandukanya umwijima n'umuco, turasohora umwijima mu buzima bwacu, turasohoye umwijima mu byacu no mu bacu. Mana utugiriye neza Jehova. senga ubwira Imana igutabare. ndasengera abana bawe mwami muri kino kibanza, umwe wese amariba ntibaziriye, Mami reka yuguruke. niyo mpamvu twaje imbere yawe, twafashe ino minsi turi imbere yawe, twagiye guhamagara. niko wabwiye Yeremia ngo niite nami nitakuitika, tumekuja hapa ili visima vyetu ambavyo Wafilisti wamefunga tunavifungua jioni ya leo kupitia jina la Yesu Kristo.
Asante Yesu, asante Kristo, asante Kristo kwa upendo wako juu yetu. Asante kwa visima ambavyo Wafilisti walikuwa walifunga, leo vinafunguka, leo vinafunguka. Visima vya baraka, visima vya amani, visima vya kusonga mbele, visima vya upendo vinafunguka katika jina la Yesu, sababu tumeamuru kutia kila chochote kwenye orodha, kwenye mpango. Let's order come this church God. Nekutone gwawe ruganze. Tango gicaniro cyubakwe. Ihema rikomere. Urakoze Mana, urakoze Kristo. Reka ushime Imana ko hari Imana ikoze. Reka ushimire Imana ko hari Imana ikoze. Hari shimira Imana, shimira Imana. Tanga uruseye ushimira Imana, ubwira ati Imana urakoze kubona ibyanjye byari byarapfuye, kuko ibyara amarira bibaye amariba, ibyari n'ivumo bibaye umugisha, ibitakunda birakunze. Hari icyo Imana ikoze. Ndabonye iyo Mariya agiye gukunda bya bindi byari byase, kubera bubatse igicaniro bigiye gukunda. Urakoze Mana, urakoze Mana Data. Reka rero Mama utwigishe uko twubaka igicaniro Mwami. Anamaze gusobanukirwa kubaka igicaniro mwahaye Samweli, Isaka amaze kubaka igicaniro byagenze neza. Reka Mwami dusohore ibizira mu buzima bwacu Mwami, aho twatandukiriye tukubaka igicaniro nabi tuye kucyubaka. Mwese umugirire neza, ano mashina yawe kubera hari icyo ukoze. Hari icyo ukoze mu gihugu, hari icyo ukoze mu ishengero, hari icyo ukoze mu miryango yacu, hari icyo ukoze muri korale, hari icyo ukoze mu gwaruka, hari icyo ukoze mu bamama, ayo mashina y'Imana, hari icyo ukoze mu bagabo, hari icyo Imana ikoze mu ishengero. Hari urutonde Imana izanye impande zose. Ni mu izina ry'uwatubamewe Yesu Kristo, amina.